imbere yuko independence ya Congo iba le 30 juin hategerezwa kuba ikintu gikomeye muri Bukavu na Goma. Mbere ikintu no wabwira nuko hari force speciale y'abaparakomando bagiriye imyitozo muri Egypte hamwe no muri Amerika. Uyu mwanya tuvugana bamaze kugera hehe, bamaze kugera Kinshasa kugira ngo batangure operation sindamusiga. Apana bimwe by'ubwana canke iki, ni operation sindamusiga, ni operation yo kwirukana aba bantu mu buce bwose barimo. Tubibutse neza ko uwo mwanya hariho ubuce butekanye kabisa bwamaze kuronka amahoro muri Kongo bivanye na operation zidasanzwe za Wazalendo hamwe na FARDC memerezibu. Abarezibu ni gisirikare cha Kongo cashoboye kwivangura kugira ngo bashobore gukora. Aba rero Tshisekedi yabarungitse mu bihugu bitandukanye harimo za Russie, za Belgique hehe gukora imyitozo idasanzwe kubera ko basanze gisirikare cyose cari ca kabira. Yes, mugira kandi tubaramutse mwebwe mwese mudukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi, turongeye kubaha mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. Hama les amis, umuntu atarakanda s'abonner cyangwa subscribe kuri urubuga nabikore kubera ko twahagurutse kugira ngo tuze tubashikiriza amakuru yizewe kandi agizeho. Rero nongere nshimira ibyimba mutima abantu bose mudukurikirana, abari mu Burundi hanze y'u Burundi, Canada, Australia, Saudiya, mu Rwanda, Zambia, ahantu hose ku mpande zine zise hose twafisa abakunzi kabisa. Kandi rero mwikomere amashi cyane gose turabakunda. Hama hariho plus ya commentaire, tuko turaronka commentaire nkuko bikwiye. Sinzi kandi ko dufise ikibazo ko gifisa abadukurikirana, je navyo nzi kabisa, ariko ngerageza tule moye possible nshoboye kugira ngo ndabashikirize ibiganiro. Kandi ndabibutse neza ko bino biganiro tubashikiriza biba byatuvunye gose. Niyo mpamvu wakunze kino kiganiro gipartage, ushiraka karayike, hama uje muri commentaire kugira ngo mutwereke ko tudatamba twirorera. Rero uno munsi mfise points 3 tuza kuvuga ko kubera ko ibintu muri Kongo bantu b'Imana byakomeye, ibintu muri Kongo byakomeye. Kare navuze ati rubaya n'indoto mbi kuri Kagame, ubuhoho bino bintu n'ubugesera. Murazi neza ko Kongo igiye kwikukira kuva itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu, niho kwanza yikukira Kongo. Murabizi Kongo ubundi independence bayirose le 30 juin 1960, ibyo murabizi. Rero Tshisekedi yarahiye arabwira Kagame ati uko biri kose nta independence nshobora gufita mu gihugu canje hakiriho imiji ikomeye nka Bukavu na Goma mwashoboye kwigarurira. Ndabibutse neza ko ahantu bari nubwo biri officiel, umwanya biri officiel ko bahafashe mugano. Bibutsa n'ubundi buce bwinshi harimo za Rucuru, za Warikare, za Masisi, aha hose n'ahari abanyarwanda bagiye baraba kuva 1994 kuva Kagame atanguye kwinjira muri Kongo. Hano hantu abanyarwanda barahanavyariye, bahafise n'imiryango, bahora bahakorera ama business, bahora bakorera ibintu bikomeye cyane. Izi za Rubaya hose hari amahoteli. No kuvuga ko iyi Kongo yarafashwe kuva 1994. Hama abanyarwanda hari abagenerali bari bafise imiryango, abagore, abahabara, ibiki bose baba ngaha. Hari abari bafise ububare ngaha, izaha za Rucuru, za Masisi, bari bafise ububare mugabo bwari ububare bw'abagenerali, abari DF, aba M23 kabisa ngaha bari barikomeje. Buno bucere Bukavu na Goma nubwo niyo miji yonyene bari basigaje kugira ngo bayigire nk'iza Rucuru na Warikare na za Masisi. Mugabo murabona neza ko umwaka urenga bahari, ndazi ko hari n'abamaze kuhavyarira. Ubu hari abakobwa bamaze kuvyara abana b'abagenerali, ba RDF, aba M23, aba AFC bari ngaha. Rero ibintu bimeze gute? Imbere yuko independence ya Congo iba le 30 juin
hategerezwa kuba ikintu gikomeye muri Bukavu na Goma. Mbere ikintu no wabwira nuko hari force speciale y'abaparakomando bagiriye imyitozo muri Egypte hamwe no muri Amerika. Uyu mwanya tuvugana bamaze kugera hehe? Bamaze kugera Kinshasa kugira ngo batangure operation Sindamusiga. Apana bimwe by'ubwana canke iki, ni operation Sindamusiga. Ni operation yo kwirukana aba bantu mu buce bwose barimo. Tubibutse neza ko uwo mwanya hariho ubuce butekanye kabisa bwamaze kuronka amahoro muri Kongo bivanye na operation zidasanzwe za Wazalendo hamwe na FARDC memerezibu. Abarezibu ni gisirikare cha Kongo cashoboye kwivangura kugira ngo bashobore gukora. Aba rero Tshisekedi yabarungitse mu bihugu bitandukanye harimo za Russie, za Belgique hehe gukora imyitozo idasanzwe kubera ko basanze igisirikare cyose cari ca Kabira. Igisirikare cyose cari ca Kabira cari caramaze kuba korompi kabisa. Ibi byo byongira nta muntu numwe akurikirana ibi tuvuga atabizi. Iki gisirikare rero cavuye muri Egypte hamwe no muri Amerika kiza cashitse Kinshasa. Objectif ya mbere nyamukuru niyo kugira niyo gufata hano hantu. Iyindi ya kabiri no babwira ko ya kabiri nuko muri Bukavu hariho abagenerali bamaze gutoranywa kabisa. Abagenerali bamaze gutoranywa, abagenerali bamaze kuvuga nti mwebwe nimwe muzokora operation ngaho. Hariho nk'umugenerali Muzalendo Makanaki Kasimbira John, ni umugenerali bahaye inshingano za Bukavu. Hariho General Ngoma Nzito, hariho General William Amuri Yakatumba. Nukuvuga aba bose bararindiriwe Ibukavu. Po ya kabiri uwundi mujenerali yahawe ariko arabikora ibintu bikomeye cyane, uzarubaya za Masisi za hehe amateka yo barayazi, General Mutayomba. Uyu mujenerali bantu b'Imana ni umujenerali karatangaza abantu bose kabisa. Ni umujenerali karakora ibintu bidasanzwe, ibintu novuga gute, novuga ko ibintu bitabaho kuva Kongo yabaho. Uyu rero niwe destination ari hehe? Ni muri Goma. Objectif ni avaro tranche. Bano basirikare rero nje kuri point yanyu. Bano basirikare bagize formation muri Egypte na Amerika. Ibyabo byo bimeze gute? Bano n'abasirikare bafise ubuhinga budasanzwe, haba muri technique y'ingwano, haba pilotage de drone. Aba bose n'abantu bafise kabisa ubumenyi bukomeye cyane. Murumva neza ko Kongo iri kiragerageza kwiyubaka, Kongo iri kiragerageza guhindura amateka kubera ko uyu Tshisekedi yamaze kubibamba abantu b'Imana. Ibintu ari karakora muri Kongo nta muntu numwe yabimuzigako. Ibintu ari karakora muri Kongo nta bintu numwe yabimuzigako. No kuvuga iki? Namba Kongo yarose President Felix Tshisekedi, Kongo yamyironka aba president bajya biba bakorera mu gitutu cy'u Rwanda. Ariko Tshisekedi siko biri. Ndabasubiza inyuma gato ya mu kiganiro nakoze kare, ariko ndababwira ukuntu uyu nani Kagame yikoze kuri Macron amuha abafaransa kubera ko yabona ko bano bagabo rezibri Wazalendo n'aba FARDC babaye ibamba. Kandi amasezerano yagize iperereza ry'u Rwanda ryari ryaramaze kubona ko gukorana na Tshisekedi bidakunda, kuko Tshisekedi ni umuntu w'umupatriote kabisa ku gihugu ca Kongo. Kandi ndabibutse neza ko aba bagabo babona neza ko guhirika Tshisekedi ari bintu ari nko kuzimya buji, ibintu byagiye kuba nanira, kuko babona ko ari Tshisekedi umwana ava mu mafaranga, umwana vya politika atoyo gutembagaza bizoba kanya gato. Ariko kugeza uyu mwanya amateka yiwe ariko arahindura igisirikare ca Kongo, ariko abagira intare abari ntuzeye no kuvuga gute, ariko abahindura intare, igikoko kitatinyitse kurusha intare, coroshe kabisa kugira kwibabira. Reka ndabayite intuzenya, ibi bikoko biratinyitse. Mugabo ariko agerageza guhindura igisirikare ca Kongo agihindura intare.
uyu mugabo rero bantu b'Imana akwiriye amashi. Tuje muri Bukavu ati rero ibintu bimeze gute? Hari abagenerali nababwiye ubwa mbere, hari abagenerali bashika 5 batoranijwe kugenda gukora operation i Bukavu. Ndabibutse ko uno muji nizi zagoma wari mu miji u Rwanda nago gwashaka cyane kubera ko ubucuruzi. Ino miji kugeza isaha nuko mu Rwanda byamaze guhara, byamaze gupararangana. Ino miji mu mwaka wose bamaze bahakorera. Ino miji ni miji iri kirafavoriza u Rwanda kugira ane gutwara imari bivye muri Kongo. Ndabibutse ko neza ko Bukavu na Goma impamvu Kagame abishaka cyane cyangwa ashaka kuvyekeka ku Rwanda kuva kera nubwo byamwankiye, yashaka kwegeza inyuma abo atinya cyane abitwa ba FDLR. Uri kuratinya umuntu umaze imyaka 30 ugwanya uvuga ko wirukanye ukaca kugeza nisa ukaza kumutinya, ugahitamo kugenda kwica abantu, kubangamira abantu kugira ngo umu FDLR ahari hose canke intera hamwe iri hose ushobore kuyegeza inyuma. Ubu nubwoba budatahuritse na gatonya. Ubu nubwoba kubera ko burya abantu ntimwibaze ngo Bukavu na Goma ngo yari miji ngo ihambaye cyane President Paul Kagame yari yashaka cyane hanini. Eka iyi miji izi za Masisi warikare wanashima ha muri Masisi si John Mutrompa niho hari na eta majoro ya M23. Iyi Bukavu na Goma ni bisanzwe ni miji isanzwe mugabo hariho imiji bwari ubuzima bw'u Rwanda muri rusange, ariko iyi miji umwanya iratekanye. Iyi rero Bukavu na Goma ni juste kwegeza inyuma FDLR kugira ngo igire itamushikira byoroshe, kuko yarigeze kuvuga ijambo abantu mwibuka neza mu Kurikirana. Yaravuze nti jewe sintegwa ndatera. Ibi bisigurika ati kandi sinzemera ko ukorera agahugu ku Rwanda ni gato, sinzemera ko ukorera ibitero ku gihugu cy'u Rwanda, ati nzogusanga iyuri. Iyi yari systeme imwe yo kwegeza inyuma intera hamwe canke FDLR canke abo yita banse harimo n'u Burundi mama we. Niyo ya systeme ya Kagame muga kugeza isaha FARDC wazarendo guverinoma Kongore yatanze imisi 30 yo kuba yisubije Bukavu na Goma, imiji ikomeye cyane ku gihugu ca Kongo. Aha rero hagomba hashi, aha rero haraza gusha, ndabibabwiye haraza gusha. Aha ni hamwe bagomba bakubwira ati Tshisekedi agomba koresha force speciale zose afise, ikigwanisho cyose cyahora mu bubiko hakiraza gusohoka. Bana ba mama Kagame yahora ajyama karota akabura itiro, yarigeze kuyivuga. Ubu ho buri masimbone ukuntu bigiye kugenda for sure. Ndabwije ukuri sinzi ukuntu bigiye kugenda kubera ko mu gihugu ca Kongo hagiye kurungurumana ubuce bwose. Wazarendo FARDC irabukeneye kubera ko ubuce bwose n'amatongo n'ubutaka bw'abana ba Kongo subwa abanyarwanda. Iforo tourner chez vous ngifarasa niko bavuga. Ifo musubiri wanyu amaraso mwamenye imyaka irabaye menshi muyamena, hageze ko ahagarara twanahagurutse, na niyo mpamvu atantamwe mugiye kuduterana. Abantu rero mukunda igihugu ca Kongo, mukunda igihugu cy'u Burundi, mukunda amahoro mwaka karere, mwicare rotrani joni musi wa nyuma. Iyi Bukavu na Goma ikaba ibaye libere, kandi Bukavu na Goma kuyisubirana Kongo. Ibi bice byose batwaye egare elimination ya Kagame, abazungu baramwelimina. Imeje ndababwiye mu byandika ahantu natanze ngano nakoze, natanze ati hasigaye 6 mois gusa ubwira President Paul Kagame azoba tariki President w'u Rwanda. Ibi nabibabwiye n'ubu ndabisubiyemo kubera ko ndabifitiye ubuhamya. Turabakunda cyane, abatarakora sabone cyangwa subscribe ne mu bikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda gute, bigenda neza cyane. Haba muri commentaire please, les commentaires turazikeneye. Turabakunda cyane. Ciao ciao.